ariko ibi bintu guys ndi ngaha nk'umurundi kazi nkuko nobaka ndi n'umunyarwanda kazi tuhanurane urumva iyi rezo socio ni ibintu bizohoraho urumva ni ibintu bizohoraho kandi binarabwa cyane namba ari ibintu vy'intambara tuzanga tukavuga guys mu Burundi turizeye abasirikare bacu kabisa kandi bari ku kazi birenze kandi bari ku kazi jera fa pasa navuye gutora iyi episode ndayitora mu Gasenyi urumva sangapi 23h moins saa 5 toto moya ndumwe manuka n'amaguru ga dinoro ico bikoze hari security umutekano urakwiye ntege niwo bayipfuza kudutera nkuko babivuga metero umupolisi umusirikare umupolisi nize n'amahoro ndashikajya ndabura n'ikinde plaza ndizira hôpital militaire pole mwe kora politique kuba muri politique niyindi ngabire kabisa tari umuntu ari we wese bavuga ngo bifisaho bigena ubundi harigera kwisuka mu bintu atari ngabire zayo politique nk'akarorero n'uruzu runini rw'ivyumba vyinshi iyo nzu rero izomenya uwayinjiyemo sintiyo akayizunguruka chambre par chambre akamenya n'amapfizi arimo aho uko bareba wundi atabizi ego bigaca bigorana kuja kuyivuga tarashika no muri salo yayo kabisa urumva politique iragoye. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry Abuja Flavor. Chakini makuru chama kibazanira amakuru ameze neza, amakuru ari ku rutonde. Yes, ndakubarira ati rero nkuko tuma tubikora reka soze dukengurukira Imana. Thank you God for everything you done for us in the name of Jesus. Hama dusubira dukengurira bakunzi ba Irebe Media, Irebe FM 91 n'ibice bine no kuri radio gane mbese no kuri site web yacu Irebe FM akabariyo wezi 3 akaburungu Irebe FM akaburungu.com. Nongera ndabaye ikaze mu kiganiro za corona munsi n'umu influencer n'umukinyi wa mareresi mwita uko ugomba je ndamwita Muco Ina. Yes, akinya filime zinshi zigiye zitandukanye, akina n'abakinyi benshi bagiye batandukanye. Yes, tuza kumbaza kubijanye na filime yiwe ariko arakora imeze neza cyane. Ndizera yuko abarundi benshi buriko barayikurikirana abasazi bakunda filime z'abarundi. Intibagira kenshi yakunze kutwera ngo intibagira nibana, ariko uno musaza akubwira ati mbega intibagirira abana. Tunaza kutubakuyaga byinshi na cyane hariyo episode igira 15 ari akantu twabonyemwo kumbure turaza kumubaza ati mbega karaga fente canke wabigize ubibona canke n'ubundi buhinga bushasha kumbure twubuye hano muri industry yacu ya 257 y'amareresi ya hani wacu. Kumbure ndakubera ati kuri mukura Beni behind camera ni CK professional. Reka kumbure sindabatwara umwanya ndamuhe ikaze Ina Muco Ina Rigera. Sava biraza neza? Bimeze neza. Uko bien? Safi sana. Mapema sana. Ndashima Imana. Ego sha natwe turaho neza. Mbega makuru y'imisi ga Muco? Amakuru muri rusange ni meza. Mashi ubona yatanguye neza. Nuvuga kwezi kwa 3. Ibintu ndayibonamo. Uretse ko navyutse nkaza ngaha. Gutangura neza nuko navyutse mpema muri Mars. Tugiye kuri Prince Regent twosanga muri morgue hari abantu bashasha nka 10. Nukuri karanyanyaye. Ariko je sindimwo. Ndaca Alhamdulillah. Amin. Katangwe ni Ramazani. Turafunze ntimutuvugishe menshi. Begaje muri Ina Rigera nta ba mizirima dufiseyo. Turamufise Ashrey. Muramufasha mukamwitwararika mukamuba hafi. Nimubere igititazi. Turamuba hafi kandi yaradutumiye ku light. I say. Tuzoge. Dufise rendezvous. Twitanze nimuturonde. Acha kurabia. Bimeze gutorena hariya mu muryango bimeze neza. Meze neza turashima abakobwa ba Yesu b'Imana na Yesu kabisa n'abahungu b'Imana n'abapapa n'abamama tumeze neza turashima. Hewe murakaze mwewe murakaze episode gushika ku episode ya 15 nuvuga nibagira tugeze kuri episode ya 15 tuzi ko uzobivamo bitewe n'uburemere tuzi ko gukina filime bigoye cyangwa ama dépenses biba bigoye sinovuga ngo yango ntavyo nzovamwe ngo je ngo mpeba oya biragoye impamvu zo kubiheba ziba ari nyinshi ariko iyo wagwanya ukabona uratsinze ntubihevye ntiwigita umunyenkomezi nukuri ahubwo uhora wivuga wagushoboje urazi biragoye pe je mfise ubwo banibaza yuko umutahe wo kuja kurangura mwibaruzo avuherera muri filime oya ntiwohererayo uhereyeyo naho nahandi rahererayo nahandi rahererayo Imana yashoboje ikoresheje abantu bamwe bamwe nukuri sinari kubishobora Beni nukuri
abo bantu bubahwe rero singira niyemere Hallelujah. bashu Sema amen. amen mubaho ba papa beza ba mama beza ba jeune beza Avuze ngo abashu ati bubahwe rero bubaho no mikono juu ati ndayamanitse mikono juu kabisa muco kuri ndaguhe karibu kandi novuga mu nyubakwa za Irebe Media. Uri muri twebwe novuga ku rubuga rwacu rwa YouTube rwa Irebe Media. Murakoze vraiment nisanze ni home sweet home Kabisa nyumbani ndio nyumbani. Kiswahili chanzimika. Yes, kunzi novuga Irebe Media na cyane cyane murabizi neza yuko byose byama biryoshe ibiganiro twamadukora ibyo dushoboye kugira ngo bimere neza bibe bimeze fresh sana. Muco kumbure no musi je nakorondogera tuyage nk'umu influencer ufise abantu influence ufise abantu kumbure bagukurikirana ku mbuga zawe ari byinshi za kukubaza kubijanye na côté influencer nza kukubaza kandi no kuri côté y'umukinyi nk'umu actrice nk'umu acteur genre akina novuga Mareresi. Reka tugende novuga mu bikorwa byawe kwanza intibagira ibikorwa ndabona bigeze kure cyane novuga mu mwaka umwe wari utanguye watanguye muri 2024 muri gukora career solo wenyene utari kumwe utabarizwa mu ruganda kanaka canke muri company kanaka. Oya niho natanguye mu bisanzwe naho natanguye nari fisiyo nabarizwa kandi n'ubu nabarizwa yo sinzi ntawamenye ntabarizwa n'ahandi acha kurambiye watiri wao una matatizo. Yes, bakunzi bisamirizi akunzi ba Irebe Media ndakwera ati rero ni muco tubadia ati jewe ndafisiyo natanguriye ndafisa aho ngeze ariko 2024 nari ntanguye gukora jenyene. Bindaba wewe udafise ati ebana boss ndakora ibinya ariko uno munsi ni jewe ni boss nari kumwe n'abakinyi amatara aracika bona stress fise urabona hari gihe abakinyi baca binjoyinga barosa kandi akaga pause parce que turiko turakora keshi nta vyamenye barosa umwanya wa pause hama nakombere ndi muri tournage y'umuntu kweri amatara agacika nka 20 minutes bitandaba urumva bitandaba rero biba bimeze ukuntu nyene Igese ati rero uno munsi rero birakurabiye iyo bicitse umutima urasimbuka kuvamo gati biga tubikora gute sinzi umuntu yambwiye ngo nk'uyu mugabo niba bikore ndabwiye ati uwo mugabo ari yoza yogereza stress cyangwa akazikemura oya niba booking ticket online booking ngo kubera ngo nduzosara ndabwiye ati reka kwitiranya ibintu nzohora nduyu nyene igese ati rero intibagira ati rero bikorwa bimeze gute urabona yuko biriko biragenda neza ati rero bimeze gute kubwanje je ndabona ko biriko bigenda neza kuko je ico igicapo nari mfise mu mutwe kubona muco ahazogarukira umenga nari maze no kugucira inzira mvuga ati muco azogarukira nga bitewe nuko mbona nuvuga muri bino bihe tugezemwo amafaranga goye kuboneka ndavuga ati burya ndabona ko muco bizova bimugora nahazobana ariko ndabona umenga bizomugora ariko bitewe n'ivyo uri kurakora ndabona ahubwo kabisa waranyoye igitoro essence uri kunywa essence sandriwe ebana original inwaze mu bisanzwe wowe nk'umuntu asanzwe azi bino bintu ukora ushobora kutabitahura kandi uba ufise impamvu kubw'ivyo hariho n'umuntu ari quelque part w'umurorerezi uko no bivuga umurorerezi nawe yabibona nk'uko ariko wewe nta mpamvu afise igaragara yavuga ngo ndabibona nk'uko of course ibintu by'uburyo biragoye cyane cyane pe cyo kirazi kandi singaha gusa amafaranga amagoye on niveau mondial hose apana ngaha mu Burundi gusa ibiye tugezemo amafaranga aragoye amafaranga yamagoye bivanye rero niyo yakura uwo byabaye gahomera buntu vyamye aragahomera buntu ahubwo wengira ni mwimisi vyabaye agahomera abakene bamyeho n'abakire kandi bamye no kuri bible babivuga babandi batoruka ujya muzi y'imeza z'abakire umva bitanga uno munsi ariko najewe harageze igihe mvuga ati ntaweza kweli nzobishobora ibintu nzobivamo nkama fise ubwoba ariko nk'ubwo bwoba nyene nkigirira icizere fise icivugo nico kima courage moment courage et ma richesse ugifise courage imana nayifatiraho rero hari gihe abantu nkuko nawe bivuze si muri filme gusa mu buzima busanzwe hari gihe abantu bakuraba bakumva boshiriha akadomo bashaka kaburungu tuvemuyu birarangiye mugabo ko kaburungu keshi ntiruba rugwango kuko bakwanka ntibanakwitaho ntibamenya ngo bizorangira ryari none ntibakuneze ahubwo bagashiraho kubera ubwoba baba bagufitiye kabisa rero imana nayo hajya bashize akaburungu ndaberekeje ingene nkaza
urumva kubita virgile cisha virgile ikabandanya igashira udupuwe tubiri kigura twa mugina sindiyo ikabandanya wowe ukiri hehe akaburungu ukarondera ukakabura kabisa utashize aka virgile biragwa kushaho n'akaburungu urumva igikorwa no wagitanguye bagomba kugisoza abo vyase suko Imana itabakunda ifise umugambi wayo yoyo je muri plan zayo za jewe yanteguriye nawe sinemira carimo urumva dire yamaye muri sinema po ntirajako kuko ndagera ahantu nkabona birase pe havuga ati none abo nkoranyanyaye bigende gute nkore gute amafaranga yo kurya ubundi ko ndagwana n'ibiti n'amabuye ayo kuja gukora tournage iteze ngo azonagaruka urumva agomba vehe ubwo nyene Imana nkabona igize uko bigenza kabisa birakubisa ndayarose urumva kandi nagiye gukora ntaki no uravyumva mugabo ndahanyene nkabona birakunze episode amafaranga nyene duhemba cameraman murabizi ko bitaba vyoroshe ni menshi cyane aizi ndafise umuntu mpemba ku kwezi mw'iki gihugu ndakomereka wowe urakaze urumva arimwo abakinyi mukorana tureke nta bakinyi duhemba kuko twobishobora urumva uramuha vyibura basi deplace bamuzanye kandi aba yariye nawe uri deplace ibi vyuma amafaranga bikotwa urabizi navyo mugabo ubu ndafise trepse ndafise n'itara trepse y'itara nda trepse wereka guseka abantu ko ndashima Imana ariko twega no kuryoherwa uko bivuga nziko wataguye azero ukaba ukora afise ivyo ukora hari uno mu ndaharo kandi vyinshi siko kwimara ndafise unyiki wewe fanta numero turamuzanira fanta oya turayinwa siko ubu ndafise trepse ya kamera yose ndayikota 10000 ntigize igisoka kabisa fise na trepse y'itara 10,000, 5,000, 10,000 nizisoka ku munsi kabisa ndafise n'itara kabisa ndafise n'amaye kutere kumviza ndafise disque dire kuba hasigaye kamera kuba dida hasigaye kamera na mikro nayo ari ubuhinga dukoresha mugabo bimeze neza kandi ntinazimba ariko sidunyura ariko kweri oya sidunyura aho sinoshima Imana kweri kabisa Imana yubaho Imana yubaho thank you God niyo mpamvu namara ati thank you God for everything done for us ivyo dukorera Mana vraiment urakwiye gushima hageze igihe mvuga ati mugabo igihe cyose uzogirira ubwoba bw'ubuzima uzobupfuye kabisa uzobupfuye rero ubu ndiraba nkavuga ati ndabona iyo ndiko ndaje ndafise ico nimariye nanje ndafise ico nimariye urashobora gukehanirwa muzombwiye vyase ticitse kugura ingo ndabaye kandi kamera iri mu nzira mu kizoyironka izoza n'utebuke urumva iyo ufise abantu bisaba gusa utume bahora bagufite confiance kuko bagukuye ko confiance ntabiheze nubwizigirwa tuvuga ubwizigirwa ugumana ubwizigirwa ku bantu tutese constance gumana ubwizigirwa ku bantu ubwizigirwa burya nabonye buva n'ukuntu uri kurakora burya ubaye ikinebwe nushobora kumwizigirwa biva n'ukuntu uri kurakora avec discipline kabisa discipline nuko rero abishoboye nshobojwe kabisa bitakwasaba muco ndabona ibintu bimeze neza cyane kuri Inarigera ugende mugire subscribe turakeneye aba subscribers benshi turakeneye yuko dutera intambwe kuko ibyo bintu tubikora bidukura amafaranga menshi bidusopa menshi turifuza yuko bizora bitwinjiriza menshi ibyo nonega muco rero kugira bitwinjirize menshi bivana nawe ukora dukurikirana nawe ukunda muco genda usomeshe bajya biwanyu genda usomeshe bajya bagenzi wawe genda usomeshe bajya mwigana genda usomeshe bajya mukorana ubabwira ati burya ariyo umukinyi w'amareresi yitwa Muco Inarigera akina amafilime ameze neza cyane akina bikagenda neza akina bikaryoha novuga cyane cyane n'impanuro tukazisangamo Muco nukuri je ndagushimire kuri filime zawe ziri ho top biragenda neza burya tubuze twebwe gusa abantu tugushigikira ugere kure cyane bariho ahubwo umvuze ngo ntabo mfise kandi ndabafise bariho urabafise wowe wabubona ariko twebwe abo dukeneye kuko baje wowe ukeneye wowe urabona ko ari sawa kandi akubwira ati burya uzotunga abanza kwanza kwakira ivya fise siko ariko abo twebwe dukeneye nk'abantu babafasha kuba promoting turakeneye modern turakeneye benshi cyane turakeneye nuvuga nk'aba bandi kumbere duhana imbibe baha kujya dusangira ururimi nuvuga bafise abasubscribers benshi urumva turakeneye benshi kumbere cyane cyane Muco ugire benshi cyane kuko tubujya kandi bazoza nkiri kuri 0 si beni utarakira YouTube yawe biragoye ingene wiyumvisha ko uzoronka aba subscribers 1000 biba vyoroshe gamona ariko ukanura kirose 2 3 jengeza muri 17 kabisa sino biharurano twoshikaho narusha ngeze kuri 17 n'ubuntu bw'Imana so abashigikira ndabafise ahubwo ni bake sibeje kabisa ifo ko biyongera ivyo ndavuga ati rero babwirane bari
sibyo none muco babwirane ego dutera imbere dutera intambwe nta mugabo ari kuri pancarte ya banko bati je commence la vie d'agiye atera ngo manera imbere ni muyinga ahantu ku ikambi kuri Kamukoni ariko uramanuka nkuko uva ku Mukoni uja muri ville ayuruka rumeze kuguma ntera imbere kabisa tube nk'ugo rugabo nyene muca dutera imbere tugere kure cyane kuko muca ateye imbere n'igihugu zagiteye imbere sivyo uzo muri kure influence n'igihugu cyawe sivyo umunyagihugu ariko tutarava kuri filme arakanu nabonye muco muri filme yawe uriko urakankama muri episode ya 15 muco vipi nikujya jya bimeze kuri twe cyangi bimeze gute nasikia Josh n'ubuhinga bushashe batuzaniye so ukuntu vyagenze ziragiye mbona nukira ariko urayifuta ijyanye ukuntu vyagenze nibindi bintu bukatevye wiyumvira filme yejo hari akantu karimwo hagati akantu karimwo hagati kaza kumenya uwayiravye kasigira nakabwira umuntu atarayiraba nagenda kirabira menye ku munota wa kangahe wenda gashiramo barakabona sike kabashiriremo barazokabona nyene nikajyanye